Kaze nanone makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kashiriza kuri no muresha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Turabahaye ikaze muri uno mwanya turi kwigenekerezo rya 24/0/2025. Ndabahaye ikaze mwese mwidonido ry'amakuru agezwe muri uno mwanya, aho twibanda ku makuru ari karavugwa muri politike, umutekano, diplomasi n'ibindi. Tugaruka ku nkuru ziriko ziravugwa cane nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru tuyogoroka muri kino kiganiro cyacu cuno mwanya. Amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane nga mu Burundi. Biravugwa yuko rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Nyiriteka Reverend Kuriyo asanzwe arongoye CNDD-FDD imaze imyaka myinshi ku butegetsi nga mu Burundi. Amakuru aravuga yuko amagara yewe yo batifashe neza mu nyuma yuko ku munsi w'ejo by'umwariko yamanukanywe nga mu gisagara cya Bujumbura giturumbuka n'imodoka ya Rusehabaniha, aho bivugwa yuko rero amagara yewe atifashe neza. Bivugwa yuko rero nawe yari yitabye ikoraniro canga igiterane kiriko kirabera Ingozi, kitabiriwe by'umwariko n'abategetsi bakomakomeye cyane. Ni igiterane kandi by'umwariko cyanitabiriwe n'umukuru w'igihugu General Major Variso Ndayishimiye. Ni igiterane kandi cyarateguwe na CNDD-FDD mu rwego rwo gushimira Imana kugiye bamaze ku butegetsi ndetse by'umwariko no kuyiragiza muri uno mwaka 2025 twotanguye. Hari n'amakuru akomeza kugenda avuga yuko rero by'umwariko nyuma yuko amaze gutegwa amaserum akabakaba muri atatu yose bakabona atakintu na kimwe kiriko kirahinduka. Hari amakuru ariko aravuga yuko haba hafashwe ingingo iremereye cyane, ingingo by'umwariko yo kumufata by'umwariko bagaca barajya kumuvuriza mu gihugu ca Kenya nkuko bizoma bigaragara. Hari benshi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko rero yoba yarahawe ishano, ariko nanone azize amagambo cange amajambo aherutse gutangaza by'umwariko mu kiganiro yagiranye by'umwariko n'abamenyesha makuru agaca aragira byinshi atangaza. Ku bantu babyibuka neza yarakoresheje amajambo aremere cyane, aho yavugaga ku bya General Ageme Bunyoni afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Bivugwa yuko rero nowe yoba yaragize uruhara ruremere cyane mu bikorwa byo kugira ngo abashe kuba yotabwa mu mvuto cange mu minwa y'inyamiramabi, ndetse bikabiboneka yuko CNDD-FDD atambabazi na nkeya yoba yiteguye rero kuba yogirira uyu mutegetsi yarasanzwe afise ijambo rikomeye cyane nga mu Burundi, nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba agaragaza ko nga mu Burundi by'umwariko ibintu byo bitifashe neza nga muri CNDD-FDD nkuko byoma biragaragara cange nkuko amakuru yoma aradusumira. Birakomeje kuvugwa kandi by'umwariko amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane agaruka ku ngwano zikomeje kwibonekeza nga mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, nyuma yuko rero by'umwariko umuhari wa M23 uhejeje by'umwariko gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nga mu Burundi by'umwariko ibitaro bimwe bimwe ndetse n'amavuriro cyane cyane nk'ibitaro by'abasoda cyangwa ibitaro bya gisirikare byo mu Kamenge bererenga mu gisagara ca Bujumbura, cyane cyane n'ibyumba byari byaragenewe ababyeyi ndetse n'abana bato bato, byo byose bimaze kwigarurirwamo rero by'umwariko n'abasoda bari barakomekera mu ngwano. Hari bamwe mu baforomo twovuganye basanzwe baravura muri ibyo bitaro byo mu Kamenge basigura yuko rero by'umwariko hari igihe baca barikanga cyane cyane nyuma y'ingwano zimaze kuba mu ndwi ziheze, cyane cyane by'umwariko ingwano zabereye mu bice bya Zangungu ndetse na za Minova, aho bivugwa ko izo ngwano zatumye mu Burundi baca bakira abagwayi cyangwa se abakomeretse hagati ya 40 ndetse na 50 gushika kuri 30 nkuko byoma bigaragara. Ibi byose biragaragaza uburyo rero by'umwariko iyi ngwano ikomeje kugenda irafata indi ntera, ndetse biragaragaza uburyo rero iyi ngwano ikomeje gukaza umurindi mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ariko kandi iyi ngwano ikaba ikomeje kugenda irakora ku Barundi ndetse n'inshuti z'u Burundi. Kaze kuri mwe mwese muumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, munyemerere turabira hamwe aya makuru akomeze kugenda aravugwa tuyarambure. Kaze kuri mwe mwese mutwumvira
twumviriza muri nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye kaze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muherereye nga mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji abari by'umwariko Igitega ku mugwa mukuru wa politike ndetse n'abatwumviriza bari mu makayitsi amwe namwe mu mavire amwe namwe ndetse mu bigwati n'ibisagara nga mu Burundi abari Muravya abari Ngozi abari mu Kamenge abari Mwaro abari Bururi mwese ndabahaye mwiriwe mwese bivanye naho muherereye ndongeye ndabahaye ikaze kandi kuri mwe mwese mubandanya kudukurikira muherereye by'umwariko ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini abari ku mugabane w'Uburaya Asia Australia Amerika ndetse n'andi hose twizere ko mwese mumeze neza cyane kaze kuri mwe mwese by'umwariko abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye kwabasha kutwumviriza by'umwariko mu rurimi rw'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda mwese turabateye iyambo kaze kuri mwe mwese by'umwariko amakuru reka tuyatangure ariko ndakwibutse niba ari ubwa mbere usenga by'umwariko kuri Burundi News TV byo ndakwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe kaze kuri mwe mwese amakuru tuyatangurire mu Burundi turabera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa mu Burundi hariko haravugwa inkuru y'akababaro inkuru iteye inkeke abatari bakeya aho bivugwa yuko rero z'umwariko ashobora no gucikana n'umunyamabanga mukurire w'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD nyiriteka Reverayano Ndikuriyo rero z'umwariko abivugwa ko ku munsi wejo yoba yaravanywe mwikora mwihoteli yararimo aho yarari kumwe n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bari bitavye igiterane kiremereye cyane nkuko amakuru yoma aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira ni igitarane bivuga ko cyoba cyaritabwe n'umukuru w'igihugu z'umwariko General Major Variston Ndayishimiye abivuga ko rero z'umwariko ari igiterane cyarateguwe na CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi kugira ushima Imana kugihe umaze uri ku butegetsi urongoye Burundi ndetse by'umwariko bakaboneraho no kwiragiza Imana muri uyu mwaka twotanguye 2025 amagara y'umunyamabanga mukuru rero w'umugambwe uri ku butegetsi biramenyesha yuko atifashe neza nyiriteka Reverayano Ndikuriyo rero by'umwariko ku munsi wejo by'umwariko yarafashwe n'indwara giturumuka bivugwa ko rero mwijoro rya kera ibwo yaraye amanukanwe ijoro na ruseha bane by'umwariko ibujumbura inyuma yo gufatwa rero giturumbuka n'indwara aho by'umwariko yari mu ntara ya Ngozi nkuko byuma bigaragara mbanze ndabibutse mwese yuko ku munsi wejo haheze hari kwigenekerezo rya 23/2025 ariho hatangure igikorane by'umwariko c'amashengesho cyatumijwe n'umugambwe CNDD-FDD kiriko rero kirabera kuri stade ku Gasaka mu ntara ya Ngozi icyo gikorane kizomara imisi iharugwa muri 3 cyaratanguye ku munsi wejo kwigenekerezo rya 23 kikaba kizorangira kwigenekerezo rya 25 umwaka w'ibihumbi 2025 igikorane cyo gushimira Imana rero imyaka yose uwo mugambwe umaze ku butegetsi ndetse no kuyiragiza muri uyu mwaka by'umwariko twotanguye w'ibihumbi 2025 umukuru w'igihugu c'u Burundi nyiriteka cyangwa Variston Ndayishimiye yarahashitse by'umwariko igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo igikorane gica kiratangura nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru y'amaradusumira ejo nyine umunyamabanga mukuru wo mugambwe uri ku butegetsi by'umwariko nyiriteka Reverend Ndikuriyo ku rwego rw'igihugu by'umwariko yari yashitse aho ngaho Ngozi ariko ntibyakunze ko rero aho nyoza ukuguru mu gikorane kuko rero akiri mu hoteli yaciye arafatwa turumbuka n'indwara ituma rero atakaza ingufu rero akumva ibizungungu nkuko byoma bigaragara mu nyuma abaganga rero bo mu biro by'umukuru w'igihugu baraciye batangura kumukurikirana baratanguye kumutera iserumu bageze kuri 3 nibwo niho rero babona ko bitoroshe baca barafata ingingo yo kumumanukana agiturumbuka ibujumbura na ruseha baniha yo mu biro by'umukuru w'igihugu baravuye Ingozi mu ijoro rya kenyene isazi 5 nkuko byoma biradushikira gushika ubungu rero biravuga ko rero boba bariko barategura kumutwara mu gihugu ca Kenya kuvurirwayo rero naho nubwo bitari byemezwa turifuriza by'umwariko gukira vuba rero uyu nguyu nyiriteka Reverend Ndikuriyo ariko kandi by'umwariko tugarutse ku makuru arikomeje kugenda aravugwa haravuzwe amakuru menshi cyane ajya atandukanye nga mu Burundi agendanye n'umwe cyane cyane muri bamwe basanzwe baravuga ko yoba by'umwariko ari umupfuma remere cyane mu Burundi
uyu mupfumu rero nanjye ndamugarukeho yaragiye yaravugwa cane cane mu mabi menshi abivuga ko yoba yarifashishijwe na nyiriteka na nyiriteka by'umwariko nkuko amakuru yoma aradushikira ndetse amakuru yama aradusumira akabavuga yuko rero by'umwariko General Major Vorisson Ndayishimiye yoba yaragize uruhara ruremere cane mu bikorwa rero byo kugira ngo mwifashishe bace baragandagura cyane cyane by'umwariko uyu nguyu yahoze arongoye Burundi mu Petero Nkurunziza bivuga ko rero by'umwariko ari nawe Bunyoni nawe yaratanguye kujya yo kwifashisha hari amajambo aherutse gutangazwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru rero by'umwariko cyarabaye icyo kiganiro by'umwariko kikaba cyaragaragayemo ibihe bijye bitandukanye bidasanzwe amakuru yihuta by'umwariko adafise ivumbi yama aradusumira cange akomeje kugenda aravugwa cange akomeje kugenda agaragara by'umwariko akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ngaha mu Burundi by'umwariko bikomeje kugenda bigaragara cange amakuru yoma aradushikira cange amakuru yoma aradusumira by'umwariko agaragaza neza ko bamwe mu bategetsi mu Burundi by'umwariko boba barafashe ingingo iremere cyane by'umwariko yo kugira ngo bashake uyu mupfumu rero ace by'umwariko arihimura ku bajambo ya uyu nguyu nyiriteka Reverend Kure yavuze kuri General Aigeme Bunyoni bivuga ko amajambo yavuzwe na nyiriteka Reverend Kure rero by'umwariko kuri General Aigeme Bunyoni atakiriwe neza naho mu muryango wa General Bunyoni bivuga ko rero by'umwariko bayakiranye ingingimira bivuga ko rero ari nko kwishongora ku wabo ari mu gasho uyu ngo yaravuze ko rero hari igihe cyageze maze akabwira General Aigeme Bunyoni ko hagati y'amazi n'amavuta kimwe kizoja hejuru ikindi kigoca kirajya hasi benshi bari bajije by'umwariko ibyo ngibyo ndetse yaranavuze yuko by'umwariko nubundi yopfa canga se yogaruka atakintu na kimwe byotabara ku bukungu bw'u Burundi buriko buragera aharindimuka nkuko byoma bigaragara nandi majambo amwe namwe by'umwariko yaragiye atarakiranwa by'umwariko neza nabo mu muryango wa General Aigeme Bunyoni ndetse n'inshuti ziwe biboneka yuko rero nabo boba baragize by'umwariko ibindi batekereza icyakora rero by'umwariko ntitwokonfirma neza nimba ari ishano yoba yarahawe cange nimba ari ibindi icyakora abatari bakeya ntibajya umunwa ntibanahengeshanya mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko mu Burundi hoba hariko harakora ibihe bidasanzwe tugaruke ku ngwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo harakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane ateye ubwoba mu nyuma rero y'ingwano imaze imisi irabera mu bice bya Ngungu umwari wa MT3 ugagerageza kwibasira ndetse no gufata ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ndetse by'ingenzi aho bagiye barakubita inshuro ihuriro ry'ingabo za Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ariko agaragaza ndetse arerekana neza yuko ngaha by'umwariko mu Burundi by'umwariko ingabo zararungitswe mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo zikomeje kugenda ziratikira ndetse inyinshi zisigaye zikaba ziriko ziraza kuvurirwa ngaha mu bitaro byo mu Burundi nkuko amakuru yama aradushikira nubwo mu byatangajwe by'umwariko n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwimvuna abanzi mu Burundi canke umuvugizi w'igisoda c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yamenyesheje yuko atamusoda u Burundi by'umwariko upfa gupfira nga muri zino ngwano canga se by'umwariko akaba yaramaze kugenda aranasigura yuko by'umwariko amapozisiyo yose ahagaze neza arimwe abarundi nga muri kino gihugu nga muri ino ngwano amakuru yoma aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira aravuga ko by'umwariko ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cyane cyane byiganjemo ibirimwo abasoda b'abarundi atana hamwe basigaranye umwe mu basoda b'abarundi by'umwariko aherutse kuvugana n'umumenyesha makuru wacu ngaha kuri Burundi News TV yaramusiguriye yuko rero bibabaje uburyo rero by'umwariko abasoda b'abarundi bariko barafatwa ndetse n'uburyo bakomeje kugenda bitabwaho ndetse binavuga ko yamusiguriye yuko abarundi bakomeje kugenda by'umwariko baratakariza ubuzima bwinshi cyane cyane muri no ngwano nkuko byoma bigaragara canga se by'umwariko nkuko amakuru yama aradusumira amakuru yihuta kandi adafise ivumbi aragaragaza ndetse by'umwariko akanerekana neza yuko muri ino ngwano uyu musoda amaze by'umwariko igihe kitari gito rero muri Kongo bivuga ko yoba yararungitsweyo by'umwariko mu mwaka wa 2023 yarasiguye yuko ingwano zabaye zikaba zarahitanye abarundi benshi yaravuze yuko rero batomenya ibitigiri by'abazitakarije mu buzima mu nyuma y'iko rero by'umwariko
hari n'abandi bamwe bamwe bamaze kugenda by'umwariko barafatwa by'umwariko mpiri canke barafatwa amatekwa n'umuhari wa M23 nkuko vyoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta by'umwariko adafise ivumbi akomeza kugenda by'umwariko aradusumira akaba agaragaza ko ari byo bikomeje kugenda biranatuma by'umwariko ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'umwariko byongeye kugaragaramo ingwano ndetse ingabo z'u Burundi zikaba zikomeje kugenda by'umwariko zikaba zikomeje kugenda zirahatikirira cyangwa se zirahaburira ubuzima nkuko amakuru yoma aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari amakuru akomeje kugenda aravuga yuko rero by'umwariko ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'ibitaro by'umwariko bya gisirikare mu Burundi nga mu Kamenge by'umwariko hakomeje kugenda hagaragara by'umwariko abasoda b'abarundi barakomerekeye muri no ngwano ku buryo budasanzwe. Amakuru avuga ko rero n'ibitaro canga se ari haragenewe kuvurira abana ndetse by'umwariko n'abavyeyi nabyo byaramaze kugenda byuzurirana nkuko bizoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugira mu no mwanya aragaragaza neza yuko abasirikare b'u Burundi barakomerekeye mu ngwano ikirabera mu buseruko bwa Kongo rero bakomeje kuzurirana mu bistaro ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abasoda b'u Burundi barakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu ngwano ikirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo baracishitse mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko rero by'umwariko tubikesha abamenyesha makuru bacu ndetse n'imbone n'abaganga twavuganye nabo bakorera muri ivyo bitaro by'umwariko biravugwa yuko rero igice cyaragenewe abavyeyi ndetse n'abana cyarahinduwe ikinkomere z'abasirikare barakomerekeye muri iyi ngwano bahanganyemo rero n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Umusirikare wakomeretse ku igenekerezo rya 22/02/2025 yaragize ati ejo babiri muri twebwe rero twoherejwe mu gice rero cy'abakeneye ubuvuzi bwihuse undi ati twarakubitiwe mu ngwano na M23 muri RDC. Yaragize ati kuva ibi bitaro rero byashingwa igice rero cy'abavyeyi n'abana cyarakiraga abavyeyi n'abana bari munsi y'imyaka 15. Abavurira muri ibi bitaro kandi baratangaje ko rero umubare w'inkomere z'ingabo z'u Burundi wiyongereye cane mu byumweru bibiri biheze. Umwe rero ati kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri twarumiwe rero buri munsi ni inkomere ziri hagati ya 40 ndetse na 50 zica ziradushikaho muri no mwanya kugira duce turazihereza ubuvuzi bwihuse. Muri izindwi zibiri kandi abagwanyi ba M23 barahanganye n'ingabo z'u Burundi muri centre ya Ngungu ndetse na centre ya Masisi muri territoire ya Masisi, Rumbishi, Numbi ndetse na Shanje ni muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zarahiye ubwoba bw'umwariko ubwo rero zari zikomeje gutsindwa ziva rero mu birindiro byose zari zifise muri Kivu y'Amajyaruguru aho rero zifatanya niza RDC kurwanya M23 zihungira muri Kivu y'Amajyepfo. M23 yarafashe centre ya Minova muri teritwari ya Karehe mu gatondo ko kwigenekerezo rya 21/02/2025 nyuma y'ingwano ikomeye cyane yayihanganishije n'ihuriro ry'ingabo za RDC ku munsi wabanje. Umusirikare w'u Burundi by'umwariko umaze igihe kirenga umwaka muri RDC yaratangaje ko rero na bagenzi biwe batigeze barakoma mu nkokora rero M23 ubwo rero yajyaga gufata Minova kuko rero barahunze kugira ngo badafatwa miri cyangwa se bagaca bariroha mu cyaga cya Kivu. Kuri Minova rero by'umwariko ku ingabo z'u Burundi kwashingiye kuva muri Minova ku ngabo z'u Burundi kwarashingiye kwibwirizwa yaratanzwe n'umuyobozi wabo Colonel Posier Hakizimana uzwi nka Migi. Uyu musirikare yaratangaje ko rero harapfuye abasirikare babo benshi kuva ubwo rero M23 yisubizaga Ngungu kwigenekerezo rya 14/02/2025 gusa ngo kumenya ibitigiri byabo biragoye kuko rero ntibashobora gutandukanya abapfuye ndetse n'abafashwe miri ku mirongo imbere ku rugamba. Ku mbuga ngurukana bumenyi byaravugwaga ko rero abasirikare b'u Burundi bagera ku 200 bo